Não, não se passou. E foto posting aí. Vamos lá. Amém, machina nossa Amém. Amém. Chambo ico amasezerano twagiraniye twarayahurije kubandi ngato yahurije ko kandi nibaza yuko ari akarusho kanini cyane kuri jewe ni intambwe nini cyane kubera yuko mu bintu twebwe dukora by'umuziki ubu biroroshe ko umuririmbyi mushobora kuririmba nari no muri Amerika ariko nimubonana udafashe indege urumva kuri ubwo umuririmbyi wese nzogira amahirwe yo kugiranira nawe indirimbo biba byoroshe ko ndamushirira ahantu ari kandi sanzwe mfite n'indirimbo zibiri collabo zo hanze y'igihugu ngiye gukora urumva nibaza yuko ari amahirwe cyane kuri jewe n'umugisha uburyo nzoshe ndabikora mu byoroshe indirimbo zari zisanzwe zihari twarazikoza yuko washikira cyari kibazo ni kamwe mu karusho nunguze n'amafaranga nubwo sinovuga ko ari miliyoni 100 mu byo bamfate kubera zitatu benshi cyane ariko ikindi kintu nyamukuru cy'uno munsi ni ubutumire benshi bagiye baronka ku muririmbyi Kirikou Akili aho ejo yabatumiye ati nyabuneka ejo munyitabe ku biro bya Jagwa Travel Tours ya muri wa mugambi wo gushigikirana guteza imbere impano z'u Burundi abaririmbyi n'abandi bastar bagiye batandukanye gushigikirana rero twaba twahisemo ko uno munsi inyuma yuko Kirikou umuririmbyi umuvandimwe kandi n'umugenzi kandi yarasanzwe akorana na Jagwa Travel Tours cyo kimwe nk'uko yahora akorana na Jagwa Business Company turavuga ati ujya musore wacu no munsi ko sinzi ko mubize ikikwereka guheza amashuri ari mu diploma turavuga ati twumukora iki ubwira tumukeze ko ari umuhungu wacu twashiye dusanga burya kenshi ikintu umuntu akenera iyo ahejeje ishuri n'akazi turavuga ati rero twirirwa turaza guhigira kure twari dufite abandi bantu indani reka dufate umuririmbyi Kirikou Akili tugire nk'umuambasaderi w'Jagwa Travel Tours uno munsi rero Kirikou akaba ari wo munsi aza gushyira ko umukono ku masezerano yo kwamamaza mu mbuga cyangwa mu bundi buryo bwose bushoboka Jagwa Travel Tours rero nkaba ndamubashikije imbere yanyu nk'umwe w'umuambasaderi wacu niwe brand ambassador wa Jagwa Travel Tours nkaba nibaza ko tugiye gukorana mu kiringo kingana n'umwaka wose byinshi arabifise yabyisomeye aza kubabwira ama avantage yabonyemo n'ibiki nibaza yuko ijambo yobaguyiwe ntubarambira murakoze ni vyiza byo gushimira ni vyiza gushimira umuvuzi atunga Jagwa boneza ko adasiba kubandanya yerekana urukundo mu gushigikira abana b'igihugu ubona ko na Kirikou Akili aronse ibakwe ryo kuronka amasezerano kandi ameze neza biciye kuri umuvuzi atunga Jagwa ahari hose nibaza neza yuko Imana yo muturindira kandi ubwawe bwiwe ndazi ko yishima abonye ariko arafasha ugaruka kw'igihugu yarampaye ubutumire arambwira ko bimeze hama na Jagwa nyene bisaba kuza kubashigikira n'impamvu n'ingacu kimwe nkamwe mwese kadushyigikira umuririmbyi wacu umustar dukunda aussi une agence nshasha yivurutse kugira mwese muyibone abariko barava hanze abariko barasohoka bava baja hanze muyimenye ntimusigwe n'ako kajya ndabaramukije mwese nkongera ndanabashimira kuba mwanya iteka mukaza kanshigikira
Agiye nibaza ko ari kubaramusama nkategereza n'ibibazo byanyu kugira ndinde nshika ngaha kugira ndinde nza ngaha nuko twahuje nuko nabona yuko ibintu bisanzwe nshikanje nongere nshimire no kuba bampisemo jewe yego urakoze ndibaza neza ko Kirikou ko yavuze yuko ivyo bashoboye kuamagira amasazo bigize bakororaniye ivyo bandikiraniye mu biciye mu mapuro ko yavyemeje ndetse kugira tubone neza ko nawe ubwiwe yavyemeye amadusho ko ivyo tubaza amaze gushira ku mukono Kira ku meza neza. Não, mas nesse posso. Iyi foto nzapostingwa hii. Mzee. Ngomera mashina wasakaza Amen. Amen. Zama document yari kwa kire. Atabiki kubika document mambo mwana. Asha mukana gusanga muri kamera yo. icyambere cyo amasezerano twagiraniye twarayahurije kuba ndi ngaza yahurije ko kandi nibaza yuko ari akarusho kanini cyane kuri jewe ni intambwe nini cyane kubera yuko mu bintu twebwe dukora by'umuziki ubu biroroshe ko umuririmbyi mushobora kuririmba nari no muri Amerika ariko nimubona udafashe indege urumva kuri ubwo umuririmbyi wese nzogira amahirwe yo kugiranira nawe indirimbo biba byoroshye ko ndamushirira ahantu ari kandi sanzwe mfite n'indirimbo zibiri collabo zo hanze y'igihugu ngiye gukora urumva nibaza yuko ari amahirwe cyane kuri jewe n'umugisha uburyo ndabashe ndabikora mu byoroshye indirimbo zari zisanzwe zihari twarazikoze ariko washikira cyari kibazo ni kamwe mu karusho nunguze n'amafaranga nubwo sinovuga ko ari miliyoni 100 n'ibyo bamfate kubera zitatu benshi cyane ariko uko biri kose intambira hari kandi sinza gushima ni ibintu b'icyizere cyiza umuziki w'uburundi kubera company nkiyize nkiyize birashoboka yuko ejo n'abandi ibintu dukora ari akazi atarishura gatonya kuri wowe nyene mu gukorana kwayo bega bizoba ari ku mbuga ku ma Instagram Facebook page kubera ko ari gihe kumbe mama yose yashoboka no kuyamamaza no muri douche nsanze ari umuntu ndashobora kumubwira ati burya nuko no kuba yabakora uko ngerageje kwishura kibazo mwabajije ikibazo cya mbere mwavuze uburusho kandi mwashoboye kudonda mu bwari kibaza ko ico twaje gucishura uburusho buriho kandi dusanzwe dukorana dusanzwe dufashanya mu bikorwa by'umuziki ko natwe iterambere ry'umuziki riraturaba abahanya siko tubasumba twakuze tubabona twarakoranye twaragendanye ariko ikintu atazi rero ko muri kontra arimo yuko azocagura abaririmbyi yifuza gushika kuri babiri haba muri Afrika canke muri Afrika y'Ubuseruko canke Afrika y'Ubuseruko ico gihe twe tuzomurihira amadepanse yose ashoboka nyimba zoba ari video na audio na voyage byose bizorimaraja bashobora kuyitwaza subiramo kandi ikindi kigira karimaze si ntabwo bamufise ko mushobora guhemukirwa n'abaririmbyi canke iki twebwe baduhemukiye nta na kimwe bidukindurira kubera yuko si neza kuri twebwe ibintu turiko turakora ni neza kuri twese nabo nyene birafise ico bibamariye mu gihe rero umuririmbyi yabonye ko umenga ntaco bimumariye canke akabona ibisumba ibindi nico twifuriza abantu bose n'iterambere abonye ko avuye ngaha anya akagenda hano arivyo bimuteza imbere nta mapingu tuzomushirako
mugabo turizeye neza yuko bizogenda neza. Nibaza ko nishuye ku bibazo byanyu. Murakoze cyane. Ikibazo gikurikira FIFA Anselmeri. Kamere kwishyura ku kibazo cya nyuma. Uravuze ati ni ibyahe bintu bitwemeza yuko mwe mutandukanye n'abandi ko kenshi birashika. Mukaduhamagara mugani tumenye ibyo byateye. Je nibaza yuko nubwo muri ngaho onya ukuri mwese murakuzi kandi mwese mumbere cyabona. Uyu n'umuririmbyi n'abaririmbyi barazi yuko twebwe nta nyungu tubahiga. N'igihe bino bitari bwabeho cyangwa bitari bwaze twari dusanzwe dukorana kandi ibikorwa byagenda neza. Abashigikira kandi si ngombwa si byiza ko umuntu iyo mufashije ikintu cy'ugenda kuvugira hejuru sinaka namufashije. Ugandazi yuko mu bantu bahora dufashanya aba barimo tutabiteze ko nibi. Donc rero abatwebwe nta profit uje kubarondera ko kirese ko gukorana nk'uko byarima bimeze misi yose. Iyo ari nka opportunity kugira umujene ahejeje ishuri ntashaja kwirigara cyane ngo aburi cyakora yitwa ngo yarize kandi azinanye n'abantu kandi ari abantu bamufasha. Burya umuntu kumufasha umubwira ati uze wimenyereye no kumuzana mu kazi n'ibintu bibiri bitandukanye. Ubu ari ngaha anya rikaraza ngaha tuko turamufasha mbwa ari kariga n'akazi. Iyo ibya bintu uzabumva uhejeje amashuri akubaza ati ukeneye experience y'imyaka 5 kandi yahize imyaka 2 hejeje. Iyo experience uzoyironka hehe utigeze uronka akazi. None tuko turagerageza gukreya ama experience. Baronka experience niyo bakwa kwishuri ibintu bigende neza. Abajije ku kijanye na BFS yajega dushigikira. Mwa kandi BFS ni inshuti ya Jagwa business company akaba ni inshuti ya Jagwa travel tours kandi nawe nyene mu bantu sanzwe bakorana na Jagwa arimo. Nibaza yuko video yiwe ya Big Man Things muraherutse kuyibona nico gituma mwabonye ko nyuma bashyiramo mu production ari nawe Jagwa business company na Jagwa travel tours. Nuvuga n'abantu sanzwe dukorana haba muri ibi cyangwa no mu bindi kubera twebwe iterambere ry'umuziki ngo nayivuze naryo nyine turashigikiye kandi bashigikiye yuko abajene bose botera imbere kuko ugiye kuraba ubunya inzira yonyine hari kugira abajene bazotera imbere cyangwa baronkubuze nuko bazorondera amahera yiwabo bakabyikorera ko umusaza ni yaronka amafaranga azorondera babasaza bagenzi biwe bagendanye azi ko ari byo bayishoboye natwe rero abajene umwanya w'iwacu wo gutangura kurondera babajene tuzi tukabazana muri game tukabazana mu buzima kuko ya niyo nzira yonyine hari kugira abajene kurondeza ije mu bikorwa ironke n'ubuzima murakoze. Je sinovuga byinshi uretse kumufelicita d'abord Kirikou ni petit frère wanje tuzinanye kuva kera nibaza abadukurikirana barazi ko dufitanye indirimbo muri 2014 ubwo rero ubu arafise intambwe ikomeye kandi naje ndafise aho nageze nubwo tutarashika aho twifuza ariko n'ibi byose biri mu bizodushikana aho dushaka kugera. Rero iyi ni famiye Butanyerera ndabeshi muri none bose bahita mu Butanyerera kampani ni y'abantu bafitanyerera Kirikou ni yava ubwo rero dusanzwe dukorana je n'ubone hano mu security dusanzwe dukorana kandi dukorana ibintu bikomeye nibaza yuko ndi hafi yayo kandi nawe iri hafi yanjye nk'uko Kirikou yabibasabye mugerageze mumufashe kugira ngo ino company izogere kure kwanza mudufashe parce que ni iwacu so nta bindi novuga atari gushima kuba ino company yumviye gusinyisha umu artist n'abandi bariko baradukurikirana hariho benshi hariho ama companies menshi abakeneye marketing abakeneye visibility ikore ko aba artist benshi barahari kandi bafise aho bogeza amaproduit yabo. Nibaza yuko gutyo tuzotera imbere aba nabo baronke amafaranga y'ijoro murakoze. Mbajije ikibazo cyiza cyane ikibazo atari na kigufi muganda azagerageza kwishura aho niyo mbaho nta kwishura aza kuyibuza ko bibuka yose cyane. Avuze ati mbega n'igiki mukangurira ayandi ma company cyangwa abandi ba investisseur gushira ama investisseur yabo mu bajene baba influencer kugira ngo bakorane aba ijya company itera imbere canke abo batera imbere. Ikintu nibaza ko gikunda kutugora twese cyane niko wakunta abantu bakunda ibintu binyarutse cyane dushaka kubona akayishite cyane mugabo atasura ko dushaka kumenya asura ko cyatone isiti gene yagenze mugabo dushobora kugenda
gutera ufata igiti cy'ivoka ubwe ngo uzoshe ugivoka mu kwezi kumwe ni ibintu bifata umwanya kandi bikagenda bukebuke donc aba investisseurs bandi bakwiye kwicara bakiyumvira bagategura bakaniyumvisha mu mutwe yuko kijya kintu bakoze nubwo kidahita cerekana impact ako kanya nyine cyangwa yuko cyakwiye cyane cyane benshi rero bibananira kwiga sinzi ko bataba babiteguye cyangwa n'ingene baba babiteguye kwihangana urumva Kirikou twe tumwe ntitwamushyiramo amafaranga yatwiye ko nizomushyiramo amafaranga kandi nzoma amafaranga ubwo nta hantu hamwe mwino kontra handitse amezi abiri ahetse ngo tutabonye icyavuyemo ushobora kuba nka y'amezi abiri ya mbere ugasanga mu kwa gatatu birakunze cyangwa gatatu bikanka mu kwa kane ugasanga birakunze cyangwa ukundi kwi donc ni uko bagira kwizera bakagira na business plan ndende bakareka ibintu by'ama projet à court terme bakagerageza kwinvestisha mu long terme kubera yuko mugabo zabamara amakenga gatonya iyi partenariat yacu na Kirikou canke amasezerano yacu na Kirikou cyo no bemera nimwabona haize amezi 3 canke 4 mutarabona ko hari ikintu cyavuyemo cyangwa ata impact murabona ubuzima bwiwe ho company yoyo jeni baza kwizokumihagaze neza ariko nimutabona ko hari ikintu cyahindutse haba mu buzima bwa Kirikou canke ku muziki wa Kirikou canke mu mibereho uzoce mugaruka ngaha muri iyi press conference marasawa hama ku mibereho ubuzima bwa Kirikou uko tumengo company je gufasha Kirikou nyene navyo kuri mwebwe aramabanga menshi aguca nico Kirikou niyo yocisho akivuge watuvuze ko Kirikou azoduhindurira ubuzima Kirikou nawe tubwire ariko rero no guciriye uyu muhungu arahari yasuharira ega Bifesi yatubwiye ko Kirikou mu mezi 3 azoba hagaze neza dukenera tumenye natwe Kirikou kampani azoba yigejeje nanjye nibaza yuko kugira nyine iyo mibereho ibe myiza cyane uko nzokora hama bakinjiza amafaranga umva gahunda afise no kuyamamaza ikagira kure cyane hama ikinjiza amafaranga hama abaho neza cyane urumva nivyo ukunda yuko ngira imibereho myiza nakoze ngaha kugira abantu baze badushorera amafaranga yinjira akazi kanje no kuyimenyekanisha uko bishoboka nico njejwe n'akazi kanje urabizi sana kwangu. I'm proud of you know. Aliki kirushaka kuvuga sio kingine. Ulakunda kuvuga keshi ngo bagusupporting, you know? Kandi I'm somehow serious, you know. Ulakunda kuvuga ngo bagusupporting, bagushigikile. Aliko wewe dukunze kubona keshi tanga ibiganiro ku ma TV. Amwe makeye gusa. Aha tula abantu ngaha beshi hariho beshi bakurondera kibiganiro barakuvula ngo Jeffrey manara close you know ni privilege c'est la grandeur de Dieu. Ikiwa shaka kubaza ulikukola iki kugira ngo hawa watu wamekuja kusupport ili na bonyene baryoherwe bavuga ati bariko barasupportinga umuntu nabo basupportinga kubera we are proud of you turaryoherwa ulikula mugabo you know nitubona ulikula giri chukoze kwa ya mativolane kubera hata kama hawafanyi kitu kikubwa lakini halaka ntubashira mu kaka gobola monja. kuvuga ko natanga ibiganiro bimenyesha amakuru ahubwo nuko bimenyesha amakuru y'abakuze yuko nanjye murankenera abantu bamfasha iyo ndabikeneye bamfasha bose kandi niba bivuze yuko warabishoboye ase kumfasha ari usanga bidashoboka muri uwo mwanya kuvuga rero nanjye bimenyesha amakuru bikenera ko dukora inkuru canke kugira icyo dukoze mu gukora ikiganiro ibyo kunda yuko bose dukorana ariko ngende umuntu uzi agaciro k'ibimenyesha amakuru kubera yuko nsubiye nyuma gatonya ivuga yuko igihe nsubira ruguru ikintu cyamfashije kugira abantu bamenye ko ubuzima bwanjye bwanze aronka abantu bangarukana ibimenyesha amakuru yuko rero ndaha agaciro cyane ibimenyesha amakuru ariko ntitwokora bose ariko abo bishoboka turakora kandi nabo tutarashoboka ashaka kuze dukore kubera ndizi yuko ari aho bageze. Thank you so much.
Sangi RFM Tuparenze cyane gusumba abandi mugabo nababwiye ko bari no kumukeza ku ntambwe twaguteye. jewe abajije ngo barafise studio ntabwo bafise studio ariko barafise amafaranga kubera ko bijya byose bikorwa n'amafaranga video twakoze yatwaye n'amahera menshi cyane yatanzwe neza that's why naje gushigikira Kirikou twatangiye gushigikira kuva kera nino company nabivuze ni famiye butangirije ariya muri no mukazi yose twese tubaha kandi dusanzwe turi n'abakozi turakora neza ibikorwa bishigira abantu ubwo rero nta nubwo duhava twitwaza ngo ni ibintu n'akazi turagashoboye so ndabibashimiye Jaguar Travel kandi felicite kandi nk'uko nabivuze nyine amakampanyi ariko aradukurikirana ibicukiro ikoranabuhanga artiste kubera ko turafise aho dushobora kugeza ibikorwa byacu. Uhora wifuza gusohokera ahantu heza kandi hatuje ntandi nokubarira atari muri Hotel Sangwe de. Hotel Sangwe de iherereye mu gisagara ca Ngozi neza na neza kwibarabara rija ku kirimba c'umukuru w'igihugu. Muri Hotel Sangwe de dufise akeye nziza, dufise kandi service zihuta cyane, dufise kandi parking nziza kuko umutekano w'imodokari zanyu, dufise ivyumba vyiza, dufise amasare manini yagutse yo gukorera mu imanza zitandukanye. Kuri comptoir ukihagera woca wifuza kunywa ibihari byose kuko atana kimwe gihari wogaye. Wifuza gufungura, dufise ibiribwa byinshi byiza kandi bitandukanye, akabijya rero bigushikira mu mwanya muto. Ivyo byose ndakudondaguriye ntahandi uzobisanga atari muri Hotel Sangwe de. Hotel Sangwe de, hitamo neza ubeho neza. Ufise icubaza hamagara kuri 68 24 24 34 canke kuri 79 93 92 95.